yarafise umuryango avukamo. Abo bantu yavukamo nta wundi muntu wundi batura ibibazo, kuko giye twatangiye kumenyana ujya musaza we Remi agihari ntaho yari bwaje, ariko nta wundi muntu wundi bahamagara mu muryango, niwe bahamagara. Nta wundi muntu batura ibintu, niwe babitura. Rero twaraduganye imisozi, twaraduza ahantu Kabarore, turi kumwe turagendaho nk'inshuro zitatu tugiye gusengera abantu. Twarasengeye abantu bo mu karitiye, twarasenze hirya no hino, ariko jewe sinigeze ndamubona ahinduka. Ntiyigeze ahinduka, yagumije ari wa wundi. Ahubwo akajya mbarira ngo rero ngo kubera ko ubona ko dukuze ngo tujye dusenga ngo twihanye ngo kuko tudaza umunsi n'isaha. None rero nawe wowe usigaye yatahutse, ntimwame mwiyumvira ngo ntiyasohoye, we yasohoye. Wowe rero ahubwo wowe usigaye nawe raba urugendo urimo, nanjye ndabwo ndimo. Gusa mfise akandi kajambo kandi kamwe mbwira aba bakobwa banje, nta kindi kintu kindi nababwira mpagaze muri iteraniro ry'abantu, nababarira ngo nimukunda Imana nk'uko mama wanyu yayikunda. Yakunda Imana cyane kandi yakunda n'abantu kandi yasengera abantu. Ntiyagiraga indambi, yo kwisi indambi ntusenga ngo amashengesho arenga, ariko iyo umeze neza urasenga Imana ikakumvira. Namwe rero mujye musenga Imana ahantu mwishengero aho twasenganye, nta muntu n'umwe ataje. Abo yagiye asengera bose bari ngaha, nta muntu n'umwe yigeze avugana na Dorotrida nabi ngo amubwira ati wewe tupfuye iki. Oya, abantu bose baravugana, barabana. None natwe hano ku isi twibuke ko turi ku isi idasakaye, tubane neza kandi tubane amahoro. Je nayo majambo yanjye niyo ntaye yanjye nashaje kumushinga. Mavuno yataisha kabisa.
baada yayo huku jua litazimika siku hiyo. Avuga urugi ruzoba rukinze ntibazabona ca gitsibo uzobayo. Aiwe nakizobumva nibavuga urugi ruzoba rukinze ntibazobona ca gitsibo uzobayo. Bamwe bazama baririmba bari kumwe zikayangana cyane bose hazobishimwe n'ibirori uzobayo. Aiwe bazoruhuka umusara nakabuza. Aiwe iyo bakambikwa igitsibo ciza uzobayo. Ongere ndangiye dusabe bigira inyuma kugira ngo hasigare bariko baratunganya, n'abo basenzi bahagarare biga inyuma gatonyi, bahagarare biga inyuma babisa bariko baratunganya. Aho ni sawa abasenzi muhagaze sawa. Ni wewe bugingo bwanjye, kuri wewe wendiho nanguranirwa nirwa ndiruka. Ni wewe iyo ni wewe unshizayo. Aiwe ndiko ndasenga senga wene ishimwe. Iyo unawasha kuvuga ibikule iyo ibikubereye. Aiwe sishobora kugusha ko bibereye. Iyo bigushitse mw'ijuru bizoshoboka. Iyo bigushitse mw'ijuru bizoshoboka. Mbere y'Imana bizoshobokera we. Mbere y'Imana bizoshobokera we. Iyo nkiyorereye uwo zahora we. Iyo nzurimisha we ninagera nzurimisha niryo zina ninagera iyo ninagera gupfa. Mbere y'Imana ninagera gupfa we, nukuri ninagera gupfa. Hariyo bamwe bazinjira mwijuriyo babonye ibyiza babikiwe uzobayo. Aiwe hari inzira z'inzabo zikayangana cyane arabira. Urumuragwa mu bwami bw'Imana, urumwana w'isezerano. Waguzwa amaraso y'igiciro kinini, ijuru rirakurindi. Urumuragwa mu bwami urumwana w'isezerano. Waguzwa amaraso y'igiciro kinini, ijuru rirakurindiriye. Uworari mu ruhande rwawe uwo tumiza.
kubabarijwe ku musaraba, ari uwakwikorera y'umutwaro wawe, ni Yesu mwami w'abami. Reka kurira ubwo ririmba, ari uwakubabarijwe ku musaraba, ari uwakwikorera y'umutwaro wawe, ni Yesu mwami w'abami. Uri muragwa kara y'abanditsi, abisibo bakandika kubaka iby'urukundo nibo biza nibyo kwigwamo. Wanaofua nguo zao kugira ngo babone kwegera cya giti cy'ubugingo, ili waweze kufika kwenye ule muti wa uzima. Mawazo Gertruda yaramesuye imvuri ziwe, alifua nguo zake, aregereye igiti cy'ubugingo, na akajongelea mti wa uzima. Na uragowe mwene data, na wewe uko na matatizo ndugu, uzoba inyuma, utakaye kuwa nje, ukaba imbwa, unakuwa mbwa, wa murozi, unakuwa mchawi, wewe uraha, wewe mwenyewe uko hapa, urumva umugabane wawe ahuri, basi unaona malipo yako. Wa murozi, wewe mchawi, urumva uri muri uyu mugabane, unasikia uko katika malipo haya. N'abashakanyi, na wazinzi, wa mumaraya ukiraha, wewe maraya wirigwa uratwara abagabo b'abandi, unaiba waume wa wengine, wirigwa uragenda ijoro, unaenda usiku, umugabane wawe, malipo yako uri muraba, basi uko miongoni ya hawa, uri muraba, uko miongoni ya hawa, n'abicanyi, na wauaji. Umuntu wese, kila mtu yica mugenzi we, anamuua ndugu yake, amuhora ubusa, akazimanganya ubugingo bwiwe, na anamaliza maisha yake, akazimanganya ubugingo bwiwe, anapoteza maisha yake. Ayo maraso ntuziharigwa, damu hizo utasamehewa, ukaba witwa nguru umukozi w'Imana, na wewe unasema uko mtumishi wa Mungu, ukemera ugahungabanya ubuzima bwa mugenzi wawe, unakubali na kuharibu maisha ya ndugu yako kugira umugiriye ishari kwa sababu ya chuki, ukemera kumutanga ngo bamwice, unakubali kumpana ili wamuue. Umugabane wawe uri muri ikibanza, lakini malipo yako ni nafasi hii, uri muri ikibanza, uko miongoni ya hawa. N'abasenga ibigirwamana